radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagomba wasuhuza mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali haravugwa urupfu rw'umubyeyi wishwe n'umwana we amunize. Huzuyemwe abacuruzi b'ibimogi ahangaha mu mudugudu, no kugira ngo aramwice niyo mico mibi yaravuyemo. Yarayanyweye ibitabi, yanyweye ibiyoga. Uyu ni umwe mu batuye hafi aho uzi neza ukekwaho icyaha. Ejo ku cyumweru ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu mujyi wa Khan Younis mu majyepfo y'intara ya Gaza harimo intambara idacogora mu gihe Israel ikomeje kuhagaba ibitero. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Kuri iki cyumweru ingabo zikomoka muri Kenya zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zibaye iza mbere z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zivuye muri iki gihugu nyuma y'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuze ko leta ye itazazongera indi manda ngo zifashe mu kubungabunga umutekano mu ntambara ya Kongo ihanganyemo n'inyeshyamba za M23. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi yarenze ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba kuva zagabwa mu gihugu cye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2022, avuga ko zananiwe gusubiza inyuma inyeshyamba za M23 zirwanira mu burasirazuba bw'igihugu. Perezida wa Kongo yatangaje ko atazazongera indi manda ubwo ari mu nama y'umuryango mu kwezi gushize. Manda y'izi ngabo yari iteganijwe kurangira tariki 8 z'ukwezi kwa 12. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko yabonye ingabo z'Abanyakenya ziri ku murongo zurira indege ebyiri mu mujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'igihugu. Itsinda ryo mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC niryo rizasimburiza Afurika y'Iburasirazuba, ariko igihe zizahagerera n'icyo zizahamara ntikiramenyekana. Uku gusimburanya imitwe y'ingabo zishinzwe kubungabunga umutekano byerekana uburyo ikibazo cyo kugarura umutekano nyine muri aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo kazahajwe n'imitwe y'inyeshyamba bitoroshye. Intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 iragenda isatira umujyi wa Goma. Ari impungenge ko ibibazo by'umutekano bishobora gukoma mu nkokora amatora ateganijwe ku ya 20 z'uku kwezi. Washington, ijwi ry'Amerika. Umujyi wa Khan Younis mu majyepfo y'intara ya Gaza urimo intambara idacogora mu gihe Israel ikomeje kuhagaba ibitero. Abanyepalestina babarwa mu bihumbi amagana bari barabwiwe guhungira mu majyepfo batinya ko ibitero by'ingabo za Israel bibago gitumo. Ubu baheze mu rungabangabo. Minisitiri w'intebe wa Israel kuwa gatandatu yatangaje ko iyi ntambara izarangira ari uko abafashwe bunyago bose batashye kandi umutwe wa Hamas uzimye burundu. Israel irakeka ko abarwanyi ba Hamas baba bihishe mu mujyi wa Khan Younis, niyo mpamvu ihagaba ibitero bikomeye. Imirwano ikaze yabaye muri iyi ntara ku cyumweru mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikomeje guhamagarira Israel gukora ibishoboka byose abasivili b'Abanyepalestina ntibahigwemo. Kuva amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel na Hamas yananirana kuwa gatanu w'icyumweru gishize, Abanyepalestina bagera kuri 200 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Bivuga ko kuva Hamas yagaba igitero kuri Israel tariki 7 z'ukwezi kwa 10 abantu 15,200 bamaze gupfa, abandi 40,000 bakayikomerekeramo nk'uko bitangazwa n'inzego zishinzwe ubuzima muri Gaza. Zemeza ko 70% muri abo ari abana n'abagore. Abanyepalestina bagera kuri 2,000,000 hafi abatuye intara ya Gaza bose ubu bacucitse mu gice cy'amajyepfo, ntaho bafite bahungira babona icumbi. Ibiganiro mu nama ya 28 ku mihindagurikire y'ibihe imaze iminsi irenga 2 ibera i Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu uyu munsi yibanze ku buryo isi yugarijwe n'indwara zikomeye zituruka ku bushyuhe bukabije n'ihumana ry'ikirere bigendanye n'imihindagurikire y'ibihe. Iminsi ibiri ishize ahanini yaranzwe n'amagambo y'abategetsi yo guhamagarira abatuye isi guhindura imigenzereze mu byerekeye kubungabunga ibidukikije. Bamwe bagarutse ku buryo abantu bagera kuri 7,000,000 bapfa buri mwaka bazize ihumana ry'ikirere n'ikwirakwira ry'indwara nka malariya na kolera mu gihe ubushyuhe ku isi bukomeza kwiyongera. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko inzego z'umuryango w'abibumbye zirebana n'iby'imihindagurikire y'ibihe zikwiriye kwiga uburyo muri iyi nama ya 28 hashyirwaho bwa mbere umunsi wihariye wo kuganira by'umwihariko ku buzima. Avuga ko ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ibufiteho zigaragara kandi byihutirwa.
Perezida Ferdinand Romualdez Marcos wa Philippines yamaganye abo yise abakora iterabwoba baturutse hanze abashinja gutera igisasu cya bombe cyahitanye abantu 4 kigakomeretsa abararwa muri za mirongo muri kiliziya y'abagatolika bari mu misa. Iki gisasu cyaturikiye muri kaminuza ya leta ya Mindanao ibarizwa mu majyepfo y'igihugu mu mujyi wahitwa Marawi, aho abanyeshuri n'abarimu babo bari mu misa. Umukuru wa polisi muri ako gace yavuze ko gishobora kuba cyatezwe n'abarwanyi ba Kiyisilamu bashakaga kwihimura kubera intambara bamaze iminsi batsindwa. Ibyabaye byateye icyoba mu majyepfo y'igihugu kugeza no mu murwa mukuru Manila, aho inzego z'umutekano zasabwe kuryamira amajanja nubwo Perezida Ferdinand Romualdez Marcos yashinje umutwe w'abitwara gisirikare uturutse hanze y'igihugu gutega iki gisasu. Ntiyahise asobanura impamvu yabyo cyangwa aho yabishingiye. Gusa Minisitiri w'Ingabo muri icyo gihugu Gilberto Teodoro yabwiye abanyamakuru ko hari ibimenyetso byerekana ko mu itegwa ry'icyo gisasu harimo ukuboko ko hanze, ariko nanone ntiyasobanuye uko ariko cyangwa nyirako. Ukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali hatujwe abaturage bahoze Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo na Kibiraro. Havugwa impfu z'abaturage 2, muri bo umwe akaba akekwa kuba yishwe n'umuhungu we Amunize. Ababibonye baravuga ko uwo muhungu ashobora kuba yaranyoye ibiyobyabwenge. Eric Bagirubusa yagiyeyo. Ijwi ry'Amerika rigera mu mudugudu wa Byimana akagari ka Karama i Kanombe ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali yasanze abavandimwe n'abaturanyi ba Eugenie Uwibambe bari mu gahinda kubera urupfu rwa nyakwigendera. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'iki cyumweru kirangiye nibwo urupfu rwa Uwibambe rwamenyekanye. Atuye mu mudugudu wa Byimana ari nawo wimuriwemo abaturage bahoze bari mu midugudu ya Kangondo, Kibiraro, Nyarutarama mu karere ka Gasabo. Uwibambe bikekwa ko yishwa nizwe n'umuhungu we Giscard Dokuze w'imyaka 20 y'amavuko babanaga mu nzu. Madame Antoinette Mushimiyimana n'umuturanyi watabaye bwa mbere yaduhaye ubuhamya ku byabaye. Ariko hagati aho nyine ntiyagira nese mpamagara inzego z'ibanze z'umutekano, aho amushinzwe umutekano n'umujyanama w'ubuzima maze dufatanye turebe ikibazo gihari. Abashinzwe umutekano bagize nibwo batwarewe mu idirishya dusanga yamwishe, tuvuza induru turatabaza, nyine abaturage baraza bahamagara na polisi. Uganiriye n'abaturanyi ba nyakwigendera bavuga ku by'uru rupfu rwe bibagoye kubyiyumvisha. Ni amayobera kubona umwana tujya tubyumva ku maradiyo abana bica ba mama wabo cyangwa ababyeyi babo, ariko nk'aba ngabo ukuntu yabaruhanye ari abana batoya kuva ari impinja badafite se, yari afite ari abana 2, biratangaje. Bwana Isaac Tanzania ni muramu wa Uwibambe atuye mu karere ka Ruhango, twasanze yaje gutabara akavuga ko iby'uru rupfu nawe byamugoye kubyumva. Naje nje gutabara urupfu rwa muramu wanjye wishwe n'umwana umubyara. Nahageze mu gitondo nta kindi kintu cyahonze usibye kuba mvuye mu Ruhango, nta kindi. Na mbere kose nta kintu wajyaga wumva cy'amakimbirane yandi? Nta makimbirane yandi nzi. Ijwi ry'Amerika rivugana na Bwana Boniface Gakire umukuru w'umudugudu wa Byimana aya mahano yabereyemo yadusobanuriye ko ubusanzwe uyu muryango nta bibazo bidasanzwe wajyaga ugaragaza ku buryo byari bigoye gukeka ko umwana yavutse ubuzima nyina wamwibarutse. Birabajeho umuntu ashobora kuba yapfa cyangwa se akabura ubuzima abujijwe n'umwana yabyaye. Ikibazo twagize icyo kibazo rero, nubwo cyabaye gutyo natwe byadutunguye cyane ko uriya mubyeyi yari umubyeyi twese tuzi utagira n'ikibazo n'umwana we. Umukuru w'umudugudu wa Byimana agakomeza asaba abaturage akuriye kujya bagaragaza hari ikibazo hakiri kare mu mugambi wo gukumira inzira z'ikigendwa. Abaturage nk'uko dusanzwe tubikora turababwira gukomeza gukomera no kubana neza, noneho hari ikibazo bakakitubwira mbere, ntidutungurwe nk'uko twatunguwe n'iki kibazo cyabaye gutya, kuko iyo ari ikibazo twamenye twagombye kuba twarakiganiriyeho nabo, ariko ikigaragara ni uko nta kibazo twamenye. Ukomeje kuganira n'abatuye umudugudu wimuriwemo abahoze Kangondo na Kibiraro, benshi barahuriza ko urubyiruko rwaho rwabuze icyo gukora bikarangira rwishoye mu biyobyabwenge. Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 30 atuye muri uyu mudugudu yahageze aje gukodesha aho kuba. Impamvu nta yindi bitera ni ingeso mbi urubyiruko rwishizemo, cyane cyane amatabi, ubusambanyi n'imiturire mibi, ariko cyane cyane ntandara byose ni amatabi, kuko huzuyemwo abacuruzi bibi mu gihangaha mu mudugudu. No kugira ngo aramwice niyo mico mibi yaravuyemo,
yarayanyweye ibitabi, yanyweye ibiyoga. Uyu agasanga ubutegetsi hari icyo bwagombye gukora ngo buhangane n'ibibazo byugarije uru rubyiruko. Bagakora umukwabo mu mudugudu, bakakuba hari n'abaturage bamwe na bamwe tubizi, kagenda gutungira agatoki ataha ntaha ari abasore banywa urumogi bararicuruza se, abaturage bakagenda batunga agatoki. Umuyobozi mu nzego z'ibanze utifuje kumvikana kuri mikoro zacu yatubwiye ko Dukuze ukekwaho kwica nyina Munize yarasanzwe ku rutonde rw'agaco k'abajura bari mu mudugudu wa Byimana. Yanatubwiye ko bigeze kumufatira mu cyuho yiba bimwe mu bikoresho byubakishije amazu batuyemo, kandi ko ari mu kigare cy'abakoresha ibiyobyabwenge. Kugeza duteguriye inkuru ukekwaho icyaha batubwiraga ko ari mu maboko y'inzego z'umutekano, naho umurambo wa nyina wo bawujyanye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Twashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Bwana Thierry Murangira ngo aduhe amakuru yisumbuyeho, ariko ntibyadukundira kuko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone. Hari amafoto abiri twabonye tutabashije kugenzura isoko n'umwimerere byayo. Imwe igaragaza umusore yicaye ku ntebe yashyize amaboko inyuma, bivugwa ko ari Dukuze ukekwaho kwica nyina. Indi ikagaragaza umugore uryamye kuri matera asa n'uwapfuye, kandi ishati y'umweru yari yambaye yariho amaraso make, bivugwa ko ari nyina. Duteguriye inkuru kandi muri uyu mudugudu wa Byimana bari barimbanije imihango yo gushyingura undi mubyeyi nawe wari umaze iminsi mike yapfuye. Inzego zatubwiye ko yazize urupfu rutunguranye. Muri iyi minsi mu bice bitandukanye by'u Rwanda haragenda humvikana impfu mu miryango, iyo atari umwe mu bashakanye wishe undi, abana bica ababyeyi bababyara. Ahenshi barapfa imitungo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona iby'iki kibazo mu ndorerwamo yagutse. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, havugwa ubuke bw'abarimu bigisha muri kaminuza y'igihugu. Umwe muri bo ukuriye na sendika yabo Bwana Desire Nisubire haravuga ko gufata n'abarimu no kutabaha imishahara ikwiriye ari bimwe mu bituma bava ku kazi bakajya kugashakira mu bindi bihugu. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Desire Nisubire arongoye ishirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi, akaba n'umwarimu muri iyo kaminuza. Mu kiganiro cihariye yaduhaye amenyesha ko bitakira agaseseshwa rumuri, abarimu benshi bahebye akazi kabo baja kukaronderera mu bindi bihugu birimwo ibyo mu karere n'i Burayi, abandi bakaja kurondera ubundi buzi bivuye ku gufatwa nabi no kudatunganirizwa mu bijanye n'umushahara. Hari bisata bimwe bimwe bisigara biboneka neza yuko atabarimu bifise. Hari n'abandi barimu bashaka bataja kurondera akazi mu bindi bihugu, baheba kaminuza y'Uburundi bakikorera mu bundi buzi. Iyo umukoresha atagufata neza, abarimu nabo baca bakora uko bavyumva. Abandi nabo batwagwa na leta gukora mu bisata bitandukanye ariko ntibasubirizwe. Desire Nisubire abantu batari bake bikora ku barimu muri kaminuza iyo bakeneye ibintu bita ama expertise, ahubwo bamwe na leta ikabatwara mu nzego zayo. Nta kibi kirimo kuko ni kubera yabonye babishoboye, mugabo ntiyabasubirije. Uwarongoye ishirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi avuga kandi ko amasaha yo kwigisha yongerejwe, ariko abarimu ntibayahembegwe, bigatuma bacika intege. Usanga amasaha abo barimu bafise yaradugijwe cane gose, atagihuye n'ay'umukozi asinyira mu kwinjira muri kaminuza y'u Burundi, ntuyahembegwe, kandi kera barahembegwe. Hari n'ibisata bimwe bimwe muri kaminuza y'u Burundi bidafise abarimu babyo, bibanza gutira ahandi nk'uko bishikirizwa na Desire Nisubire. Bigatuma abo barimu ugiye kubarondera bakubwira bati twe turacaye ko turakora aho tujejwe, niyo twaronka akanya tuzoza kwigisha iwanyu. Abantu bakabarindira ukwezi, amezi abiri. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu banyeshure biga muri kaminuza y'u Burundi, batwiganira ko bashobora kumara indwi yose ata mwarimu ahonyoye mu ishure. Ugasanga kuri rero indwi yose turabuze umwarimu n'umwe uza kutwigisha, n'iyindi minsi ikajyako. Ni ikibazo kibaho, ni ibintu bibaho muri kaminuza, nubwo bitaba mu bisata byose. Abo twumva ngo bagiye hanze, abandi nabo ugasanga barahamagawe kurangura ibindi bikorwa muri leta canke ahandi. Basigura ko ibyo bibangamira uburyo baba barategekanije bwo kubatunga, burimo kuronka ibyo bafungura no kuriha amazu ku basanzwe bapanze, mu gihe hiyongereyeho iyindi minsi. Ugasanga bariko barakoresha uburyo butari buke mu byo gufungura, mu byo kwiyitaho mu majambo make. Tuba twifuza ko umwaka worangira kare, natwe tuba dukeneye ko turangiza amashuri kugira ngo tugende mu bindi bikorwa. Umwarimu Desire Nisubire yemeza ko bituma habaho guteba
guteba kw'ivyigwa bifatiye ku bintu byinshi birimo kuba abanyeshure babandanya kongerekana ibitigiri bikigwiza na kabiri. Ikindi nuko hari ibindi bisata byinshi byongerewe ku byahahora ariko ntibihabwa abarimu babyo, ahubwo abahasanzwe akaba aribo basabikaniriza hose. Desire avuga kandi ko hari n'abarimu bafatanya ubundi buzi kugira bifashe, ugasanga akazi ka kaminuza bagahaye umwanya muto cane. Kubera kaminuza y'Uburundi itagifata neza abakozi bayo, bituma hari abarimu bamwe bamwe baca baza barakora bigura intege, aho bumvise hari akantu nabo bakiyungunganya, ugasanga ibikorwa bya kaminuza babihaye umwanya muto, umwaka ukaba muremure kubera ico. Uwo mwarimu avuga kandi ko ibyo byose bituma akanovera k'ubumenyi kagabanuka haba ku banyeshure no ku barimu. Nisubire anamenyesha ko kugeza ubu kaminuza y'u Burundi itakirikigwanirwa nk'uko byamye hambere. Ibyo rero bikagira ingaruka no ku gihugu kuko gica kibura abantu b'incabwenge. Ntawe ukiyirukira, usanga iri mu makaminuza ya nyuma ihemba umushahara muto abakozi bayo. Abarimu bava hanze ntibakigomba kwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Umwarimu afise dogitera ahembwa 10,000 ku isaha, mu gihe mu yandi ma-universite hari aho bashikira 15,000. Nisubira avuga kandi ko leta y'u Burundi atanga ingo yafashe zifise intumbero yo kugumana incabwenge zayo kugira ngo zishobore guteza imbere igihugu. Asaba leta gukora ibishoboka byose kugira igumane incabwenge z'u Burundi niziherere mu yandi mahanga, kandi atakitakoze ngo baronke ubumenyi kuko hari n'abarihigwa na leta kugira baje kwiga hanze y'igihugu. Birababaje cyane ko twumva abarimu basayangana mu yandi makaminuza. Dufise abaspecialiste bakomeye cyane bari kubakura mu bindi bihugu bibanye, ariko leta y'u Burundi ukamengo ntaco bitwaye, ntibagumya. Vyigaragaza yuko leta atamugambi yakoze kugira ngo umwimbu wayo ugume mu gihugu cawo. Kuri ibi bibazo byugarije kaminuza y'u Burundi twavuganye n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Udasemani Rabona, atubwira ko hari gushakwa inyishu z'ibyo bibazo byugarije kaminuza. Kimwe muri ibyo nuko yijeje abanyeshure kuko kwezi kuzohera abarimu babonetse. Aho muri kaminuza y'u Burundi ibisata byose birageramiwe n'ibura ry'abarimu, gusa ikiza mbere ni gisata cigisha ubuganga nk'uko bivugwa n'urongoye ishirahamwe ry'abarimu muri kaminuza. Baba abanyeshure ndetse n'abaserukira abarimu bavuga ko abarimu bariko begereza izabukuru n'abamaze gushika muri iyo myaka y'izabukuru aribo bagwiriye muri kaminuza y'u Burundi. Abo nabo bariko barakukuruka muri kino gihe, ugasanga batanasubirijwe. Ibyo byose bigatuma haba ikena ry'abarimu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tugume mu Burundi. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida wabaye tariki ya mbere uku kwezi hari kuwa gatanu, amwe mu mashyirahamwe y'abarwanya ibiyobyabwenge yagaragaje ko mu Burundi urugero rw'ababikoresha bandura virusi itera sida biyongereye kuri 14%, ariko leta n'ayandi mashyirahamwe akorera mu nzego zo kurwanya sida barashima urwego bagezeho mu kugerageza kurwanya icyo kiza. Eloge Wilikaneza. Ishirahamwe Bapodi rivuga ko ababangamiwe cyane ari abakiri bato. Ibitigiri ritanga vyerekanywe n'amatohoza yakozwe hifashishijwe imfashanyo y'ikigaga c'isi Fond Mondial. Eric Nsengiyumva twari ryo shirahamwe yavuga ko ari biharuro biteye ko bagereranije n'urugero yindi mice y'abarundi yandura ko umugera wa sida muri kino gihe. Basanze mu mugwa abantu bakoresha ibyayura mutwe ico twokwita urugero rwo kwijana ari bice 14 n'akaburungu rimwe kwijana vy'abagendana umugera wa sida. Ni kuvuga n'ibice byinshi gose na burya Uburundi bwari bwateye intambwe. Burundi mu biharuro muri rusange bageze ku busa n'ibice 4 kwijana, ariko n'umvundi mugwi ufise ibice 14 na rimwe kwijana. Ibiyo y'umuntu abihaye insiguro nkuko ufata abantu 141 muri abo ukabashira hamwe abantu 141 muri abo 141 abantu 10 bakaba bagendana umugera wa sida. Mumva ko ari abantu benshi gose. Asigura ko ivyo bitigiri bigera ku bigeme bikaba amayobera kubera imvo zibiri. Hejuru y'ukoresha inshinge zimwe mu gufata ibiyayura mutwe babanza gucuruza umubiri imbere yo kuronka amafaranga yo kubigura.
ahanini usanga ari n'abigeme kuko twasanze ibice 40% arabigeme. Abo bigeme no dusangamo na wa mugwi w'abantu badandaza umubiri, kubera badandaza umubiri kugira bashoboye kuronka uburyo bwo kugura ivyo biyayura mutwe. Haca nabwira yuko abantu bakoresha ibiyayura mutwe nyene barenze imyaka 35 bobo umugera wa sida urabangamiye gose, kubera muri bo harimo ibice 23 n'igice kimwe kwijana. Iyindi myaka nayo ibangamirwa ni hagati y'imyaka iri hagati ya 25 na 35, aho dusanga bose ibice 14 kwijana. Umugera wa sida uriho cyane muri mu mugwi w'abantu bakoresha ibiyayura mutwe, na cyane ahantu hari ibisagara biriko biratera imbere. Pascal Butoyi, umuhinga yanonosoye ibijanye n'imibano, yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugira iki kibazo gitorerwa umuti ari ubwihera mu mizi, inzego zose n'abigenga bagira urugamba rumwe. Nka leta canke amashirahamwe ajeje gukurikirana ibibazo vyo gwaruka oza baragira inyigisho nyinshi bakazishira ku makomine canke ku makartier kugira ngo begere urwaruka, bagakorana n'amasantere de santé canke amahopito kugira ngo yaba abajeje intwaro canke abajeje amashirahamwe canke abantu bajejwe amagara y'abantu bakaja hamwe kugira ngo bagire sensibilisation canke bamenyeshe ubwo gwaruka bihereye no kwijukira ivy'ishure, kuko iyo uri kwishure ubufise bigufatira amashirahamwe n'amavuriro boje hamwe bakagwiza inyigisho kugira ngo ubwo gwaruka rushobore kwirinda kuja muri ivyo byaro mutwe kugira ngo ntibasire kwandura umugera wa sida ari benshi. Sengiyumva arongoye ishirahamwe ry'abahoze bihereza ibyayura mutwe mu Burundi nawe yibaza ko hakenewe inyigisho cane haba ku babifata n'abantu mu kibano muri rusangi. Nk'urushinge rumwe rushobora guca mu mitsi y'abantu bashika 6, urumva iyo umwe agwaye yandukiza benshi. Ikindi kibabaza abantu bakoresha ibyayura mutwe y'abakobwa barafata nabi, bamaze kubafata nabi cyo ikumira. Iryo kumira rero rituma nabo bahura n'abantu batameze neza, batiyubara nabo, nk'uko bamaze kukumirwa nabo ca bikumira, maze iryo kumirwa rigatuma habaho ukwijajarako ku mubiri n'ibindi. Ikindi naco nuko dusanzwe duse n'abantu muri iyi minsi bari mu mugwa w'ugwaruka gwavukanye umugera wa sida. Abantu rero gugwaruka sinzi igituma ukugwaruka unye nago ruriheza ibyayura mutwe, ikaba inzira yo kwandura umugera wa sida. Sukwera babiri bashaka kubanduza, ariko nukwera kutamenya. Inyigisho zimaze imisi zitangwa, urabona kumenga ibiharo vyagabanutse. Mu kurindira ko bigerwa ko urunani Capes Plus rw'amashirahamwe yo kurwanya sida rurafise ico rwishimira. Kubona muri rusangi irandagata ry'umugera wa sida ryaragabanutse bihagije. Hamza Venaburi kukiye umukuru w'urwo runani. Ineza yavyo rero nuko ugiye ku miti ubwo nyene bija binyarutsa ko umugera wa sida kuva mu maraso. Nduhera nduba wakize mugabo mu maraso nibo kiboneka ndusura kwanduza. Mumva ko iyo ari inzira irashe yo gukinga irandagata ry'umugera wa sida. Umaze kuwandura ariko aravugwa kandi agakingirwa n'abandi bo kwandura biciye kumbure mu guhuza ibitsina. Nta birori leta yatunganije uyu munsi, bizokorwa ku wa 6 ku kwezi kwa 12 ku murwa mukuru wa Ruyigi mu buseruko bw'igihugu. Ariko itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye Ijwi rya Amerika ryabonye ryerekana ibiharuro bishimishije mu rugamba rwo kurwanya ico kiza. Rigira riti ibice 92% by'abagendana umugera wa sida baripimishije, 99.9 muri bo bari ku miti yo gupfufahaza ico kiza. Ibice 93% muri abo bakaba bafise igipimo cerekana ko imigera ya sida itakiboneka mu maraso. Leta yemeza ko urwo rugero rwatumye Uburundi buronka ikibanza ca mbere muri Afrika yo hagati n'uburengero. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, duhera mu Rwanda w'ikipe ya APR FC yari iri ku mwanya wa mbere mu rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda nyine, nyuma y'umunsi wa 12 w'imikino. Jean Claude Munyandinda arakomeza. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yageze ku munsi wayo 12 kuwa gatanu mu mukino wabereye kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo guhera saa 12 z'umugoroba. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Bugesera FC igitego 1-0. Umutoza mushya wa Bugesera FC Christian Haringingo avuga ko abakinnyi be bagerageje kwitwara neza, ariko amahirwe ntiyabasekera. Avuga kandi ko azongeramo abakinnyi bashya kugira ngo ikipe ye ishobore kuva ku mwanya mubi yicayeho kugeza ubu. Match twashobora kuyinganya, ariko ntitwagize amahirwe. Uvuze ku jeni umishika simbara mu mwanya munini wo gukora n'abakinnyi yo kuyadapta, ariko tutegerezwa kwiranforsa cyane. Uraraba abakinnyi bahari ukarabana n'ibyo dushaka gushika ko bizosaba yuko muri faze retour dushobora kwiranforsa kugira dushobore guhangana n'abandi, surtout muri secteur defensive, kuko uravye inyuma ubura abakinnyi bangahe ukabura solution. Ejo bundi kwa gatandatu ikipe ya Gasogi United yatsinze Sunrise igitego 1-0 kuri
kuri stade Golgota Nyagatare. Amagaju FC nayo yatsinze Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Iki gitego kimwe ku busa kandi nicyo Gorilla FC yatsinze Musanze FC kuri stade Ubworoherane Musanze. Kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo, Police FC yatsinze Marine FC ibitego 2-1 mu mukino watangiye saa 9. Nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho uwahuje Kiyovu Sport na APR FC warangiye amakipe yombanganya igitego 1-1. Ejo ku cyumweru habaye imikino 2 kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Mukura Victory Sport igitego 1-1. Muhazi United itsinda Etincelle FC ibitego 3-1 kuri stade y'Ingoma. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 26, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Police FC n'amanota 25. Rayon Sport ni ya gatatu ifite amanota 23. Ku mwanya wa kane turahasanga Musanze FC nayo ifite amanota 23. Ku mwanya wa gatanu hari amakipe ane afite amanota 17 ariyo Amagaju FC, Kiyovu Sport, Gasogi United na Mukura Victory Sport. Ikipe ya 9 ni Gorilla FC ifite amanota 15, Marine FC nayo ifite 15 ikaba ari ya 10. Ku mwanya wa 11 hari Muhazi United ifite amanota 18, AS Kigali ni ya 12 n'amanota 11. Ya 13 ni Etincelle FC nayo ifite amanota 11, Sunrise ni ya 14 n'amanota 10. Ku mwanya wa 15 turahasanga Etoile de l'Est nayo ifite amanota 10. Ya 16 ano ya nyuma ni Bugesera FC ifite amanota 9. Ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu shampiyona izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa 13. Ejo kwa kabiri hazaba imikino 5. Ikipe ya Gorilla FC izahura na Sunrise kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo mu mukino uzatangira saa 9. Kuri iyi stade kandi guhera saa 12 z'umugoroba ikipe ya APR FC izahura na Gasogi United. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi, aho mu mukino wa basketball wahuje abeza bakina mu irushanwa ry'u Burundi n'abo mu Rwanda watsinzwe n'ikipe y'u Burundi n'amanota 76 kuri 73 y'u Rwanda. Desire Hatungimana arakomeza. Akona kamwe mwikarangwa kuri wa gatandatu ku muhingamo ku Departement des Sports i Bujumbura, aho umugwi w'u Burundi ugizwe n'abeza bakina mu higanwa ry'u Burundi wagira utani mu mitwe n'umugwi w'u Rwanda nawe nyene ugizwe n'abeza muri ico gihugu muri basketball. N'urukino rwateguwe na B&B Sport Agency ifadikanije n'amashirahamwe ya basketball yo mu Burundi no mu Rwanda. Kuri ico kibuga ca Departement abakunzi ba basketball b'ivyo bihugu ko ari bibiri bari bakubise ku kibuga haruzura kugira birabire ivyo bihangange bikina basketball muri ivyo bihugu. Abaje kororera ntibataye umwanya kuko baravye urukino ruryoshe cyane rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya amanota 63 kuri 63. Haciye hatangwa umwanya w'inyongera w'iminota 5, umugwi waserukiye Burundi utahukana intsinzi y'amanota 76 kuri 73. Aaron Kagabo amenyereza uwo mugwi wabezamo mu higanwa ry'u Burundi aratubwira ico basumbije abaje bava mu Rwanda catumye batsinda urwo rukino. Urukino twafashe nka nkama kugira ngo twerekane urukino rwiza imbere y'abarorezi bacu, igihugu gikoranye. Ivyo twari tuyemeje twabishitseko, turatsinda iyi match. Uti twabarushije iki? Cyo twabarushije ni iryo shaka gushira hamwe kugira ngo dushobore gutsinda. Twakiniye muhira kandi muhira twari dukiniye imbere y'abarorezi bacu. Iryo shaka rero abakinyi bagize, uyo mwete abakinyi bagize kugira ngo duce mu byahumwe Abanyarwanda. Dushimira Imana ko byabaye, kandi n'imiteguro twari twakoze nabonye bayishize mu ngiro, naho rimwe byatugoye, mugabo ndashima yuko byinshi twari twateguye tubashoboye kubishyira mu ngiro. Maxime Muhoza, umukunzi wa basketball azwi cyane mu mugwi wa Rwanda Energy Group Basketball Club REG, yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko ataca abarundi babarushije kiretse ko bazize ikirere n'ikibuga kibi, ariko ngo muri BK Arena biteguye kubasubiriza mu ndumane. Ikibatusha nta kintu gihambaye kirimo. Mwe championnat kinirwa hanze, iri zuba stade niki. Twega abanyarwanda dukina mu nzu. Byatugoye cyane izuba ni cyane. Abakinnyi beza mufite siporo nziza, ariko abakinnyi beza mufite stade twebwe byatugoye cyane, nicyo kintu tuzimbye gakeya, nta kindi. Aaron Kagabo amenyesha ko bena Olivier Ndayiragije bafatikanije kumenyereza umugwi wo mu Burundi ko imyiteguro itangura kuri no wa mbere kugira bazongere bagaragaze ku rwego wa basketball y'u Burundi ari gwiza. Ubu rero ejo nibwakera tuzoca dusubira mu myimenyerezo, amakosa twayabonye,
abanyarwanda twababonye ngira tugiye gutegura umukenyuro kugira ngo i Kigali muri BK Arena dushobore kugira vyiza. Urukino rwo gusubiriza ruteganijwe muri BK Arena i Kigali mu Rwanda ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 9 za kuno kwezi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe